murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Shefu, ega nta uri muri iyi nzu. Nukurondera handi kabisa. Okay, nimusohoke kuko uwo muryango mbariza handi. Ego shefu. Reka telefone kuri izine. Oui, madame Alice. Ndi brigadier mbomba guhamagaye. Hari John yoba yatonze ukazi gabasha ko ari cyo nashaka kumwibaritsa. John? Eh. Yatonze ko nandi ndamurondera telefone yiwe nk'icamo. Byahavuye bigenda gute? We condo. Ivyo bintu vema vyo kugumuraba muri telefone nkuko umenga nta bantu muri kumwe. Hamuyo Tenda vyanka sana vyo. yo sorry kabisa. Oya nta sorry. Yo sorry bashe. Ete nariko ndaraba kuri Kane Web TV kuba tuba bavuze ivyerekeye John. Kandi hewe none bavuze wiki. Wapi ntaco barabivugako. Ugapfa bijya bintu rega bingora ko John yoba yarubahutse bijya bashe. Bijya bintu biragoye kweli. Sha si wowe gusa. Burya John yaratangaje benshi. Erega basha. Aho usanga rempenanya bamugiriye kugira ave mu higanwa. Wosanga rempenanya. Yego nani. Shoboka se ibintu byo biratanga. Abantu barabaye nabi. Reka bivuga ngo urabizi. Kwiyumvira ko John yokwica. Ibaze kabisa. Aho rero bahungu. Umuntu yoca yibaza ipfungwa rya John abo ryokorohereza. None gashahu ubonye ingene John yaravumye muri aya mahiganwa. Ibicaruze byo ntivyobura. Sha. Nk'ubu wosanga nahari gakima yamubesheye kugira mukuzemo. Shatoye koraha urashira ubwenge mbaye. Nivyo nyene nta bindi. Nukuri abo nawe ntucuvuga ngo nivyo nyene. Wewe rero uciye uvyemeza kandi avuze ati woza. Oya yabitoye nivyo nyene. Ntabandi atarabaseruka bakora ibintu nk'ivyo. Oya reka attention. Je ntumbeshere. Emwe ntabaseruko navuze. Navuze ntiwosanga ari gakima nawo. None gakima n'umuke. Si umuseruko. None ari umuseruko ni bose. Sha abaseruko n'abagesera kwere. Oya reka. Barabonye ko John yohava bajera wayizine. Kandi ivyo vyumviro bikura mu mutwe. Genda buke man. Ivyo sivyo Toyo yavuze. Ngende buke gute. Wowe ntiwumva ko abaseruko bagomba gukuramwo abarengero kuru na John. Reka kubufatira abantu mu kivunga. Bewe umeze gute? None mvuze gakima mbavuze abaseruko bose. None narimo. Oya. None ndakubaze hewe. Aha wewe uwo kuvuga yo bavuze abarengero bose. Ivyari ivyo vyose bose nico kimwe. Oya reka ivyo. Nababisha basa nta mwiza arimwo. Sa? Ego. Aho nta soni no. Ndavyemeza neza. Wewe nta museruko numwe urabona kuri ciza. Kasigaho. Yova he ubwa mbere bahazwe kwica kuru. Ubu naho bagomba gufungisha John. Ivyo ntibisa. Kandi wumvirize rero twumvikane. Jewe navuze ko ashobora kuba ari gakima urabyumva. Kandi ico ni ciyumviro canje. Bishobora kuba vyo canke ntibibe vyo. Oya nivyo. Nivyo gute? Aya ntidusubira inyuma. Uri cabona warabe wabitoya ahubwo nkora. Mve wa muhungu na. None ndakubaze gamana. Yoba ari gakima ho. Doca bisigura ko abaseruko bose. Ahubwo ubwo bwenge bwiwe. Konye byo nciye numva n'igifore. Aha mwebwe ntimubona ko abaseruko bagomba kwigarurira izine. Yabukura ivyo. Ivyo ni ivyumviro bishaje. Kandi ivyo bintu urabireka si ivyo na gato. Haba mu baseruko canke mu barengero hose harimwo ababi n'abeza. Yego. Kanye. Oui, I'm here. Kuri film ngumbwire kuje. Karibu injira. Merci. Kanye. Oui. Iyo filme niyo uri kuraba wewe? Ninyene. Wewe kanyenyeri uraba filme d'horreur? Byagufatiye hehe? Bintu birahinduka nshuti. C'est pas vrai. Wowe nzi ko filmu ziri romantique arizo ziwawe ibi byakujemwe gute frame ndekashari ndekuzobukoze kuko n'ubuzima bwanje jaho bigeze mbona ari horreur reka rero ndabivyo tujanye uyashakanye reka kuvuga ibintu nk'ibyo ndazi kuri mu bihe bitoroshe muga tembo ari hari igihe ushobora kwifata n'igihe ucangana ikigo ibintu vya John vyankubise hasi neza ndi kwitapi. Tu peux même pas imaginer. Ndakumva cyane. Gusa je numva ntashobora kwemera ko John yoba yarakoze ibintu nkabijya. Jewe ari no.
oya sikimenya nivyo niyumvi ariko mana kubera iki nama mu bisanga vya misi yose je mporekanye nukuri twese John yatubabaje vyahatari yatubabaje cane ari jewe nukuri ubu ndabonye ko ivyerekeye inkunda atari ivy'iwanje nukuri numva novyihoza aho bigeze oya shakanye reka kuvuga gutyo reka kuvuga ibintu nk'ivyo mu buzima hama hariho deho edeba wapishari nukuri tekana ndagusabye oya ari ivy'iwanje birarenze ari uri bukingene gipe vyagenze ego shanda vyiwe n'ubu kandi ariko courage shakanye courage masha iyo courage noyikura hehe galise nukuri undaba nubona yuko na John ariko bigende galise nukuri oyereka kuvuga gutyo hatazoruhukira mu gasho ari nukuri oyereka kuvuga gutyo sha nukuri birababaje surtout biratangaje ko umuntu nka John none shakanye ndakubaze we John umufitiye confiance mva ntoronka nico mvuga none basi wewe uremera ko John yoba yarakoze ibintu nkabijya vraiment ari sinukuri ndumba je nkimenya ivyo nemera n'ivyo ntemera sha kitswa hano wowe John ndazi kumuzi no kundusha ndabizi neza nukuri ari John sindamubona akora ibintu nk'ivyo kabisa nukuri yokora byose sauf ça usanga bamubeshera wowe rero ico noguhanura nuko woba forte kubera John arakeneye soutien yawe muri ibi bihe mu bihe nk'ibi arakeneye soutien yawe gose hari iyo force niyo ntabona iyo yova jewe ndazi kwisanganyweshe na jewe turi kumwe shakanye sivyo turi kumwe nzogufasha Igo tani texte rutangura listem fasho ben uraheza nivyo vrema burya naje nashaka gusiga muheje kugira enregistre ahubwo je nashaka ko twokosora akantu gatoye hari akantu nari mbonye katameze neza Igo iyo texte je nabonye nanditse neza friends none nkaho tukuramwe iki vrema nawe cyane je nayisomye vrema nabonye ari sawa cyane uyatangura basha umwanya uri kuragenda pardon madame Gakima nka muti yanditse yemeza ko ari John yahatse kwica kuru none washaka nandike gute nirizwe ko ari we no washaka vyandike gute jeno aho nta kosa na rimwe ririmwo nimubivuge gucyo nyene uwakoze burya wishategezwa kumenyekana sorry gatoyi jewe mbona twokosora gatoyi tukavuga ko wikwe kwa yoba ari John oya wikwe kwa kandi na polisi kirondera John nibo nyene Igo nyene kubona yaranyegeye kujya kuntu yahunze nuko afise ico yiyagiriza c'est ça yeba ataco yiyagiriza yari kuguma muhira bazinya ko kazi gitangura justement Igo ariko burya mu gihe caka kitaragira umuntu kirazira kwemera ko ari numva ko kiharira kuko nukurindira amatoza twenda gahego ndabona ko wapi kabisa oya ndakubwire ivyo bintu uri kuratuzanamwo ce n'est pas normal twebwe ivy'amatohoza ntibituraba kazi muri karakurikiranwa ari John nabindi pardon madame nukuri je mu vyo narinze umuntu yitwa ko yera mu gihe icaka kitaramwagiye simbona n'igituma ndiko nivyo bita présomption d'innocence none ndakubaza ushaka ko ndamweza kuri televiziyo yanje ndakubaza Igo reka dukora kazisha ayo mateori yawe yewe ikintu njejwe ari ukweza inkozi z'ikibi oya sico nashatse kuvuga ariko tubivuze uko umuti yavyanditse birashobora gutera icuka kimwe mu bantu kandi natwe bugasanga biradukwege umviriza jewe iyo texte nayisomye bivuga uko nyene atana kimwe muhinduye muravyumva sorry ikansohoke nitabe telefone ndagarutse we Igo kubura kwike wewe umve nawe ushagwarira na mabuja wewe beti dog mama we jese cyagwarira muti ibyo ndikunda babwira nivyo umviriza bibavyo bitabavyo icakubwiye nicukora uravyumva uya muti nukuri no kameme no ushaka mve kwemera kandi mbona yuko ari ibintu vyo tukwegera none ndakubaza nindari chef ante wowe nagakima utuza kumubaha dogo beti we ndamubaha cyane gose gusa vraiment niko ndababwira ivyo nabonye par experience sinshaka kwicuza ngo experience ya we dogo we ushaka aduhagarike taratagura kariza wangu ndakubwira
muri kano web TV ibintu vyaradushikiye none je muri kano web TV nicyo kirutse renga dogo banza umvise we je narakoze article ishaka gusa niyemutse abantu barateranya amajambo reka twarahanzwe ngo gatumara araje shushu hariya ndabira hantu ntuzebuka nakubura ingene zihagize Nyoko wagamye mwe maze ndayigukize ireke ko noneho wakubuye yo kuru uzavuye mu bitaro kwa mwana w'umwana Nyoko ubu narakize meze neza wowe kuba waheshije gusa numviza ari nyishe ko emwe nukuri niyo nkoko ushatse ndayikubagira ko subiye kukubona mana we uwo muvugana kumengo ni kuru yego sha ni kuru nyene Imana yacanye waciye mu cyanzo nukuri kuru Imana ni nahazwe cyane agati gateretswe n'Imana ntigahenugwa n'umuyaga amen amen basha aje mbere mbona umenga sana wazutse yo ega mwananje nubu warazutse umuntu akubiriye burya wibaza ko byoroshe kumupfa mu byaha uwo muntu yarihenze nawe unigana n'Imana we uri nka Daniel mu bwobo bw'intambwe umugabo ntuza abantu ni babi kubona igishogoshera nk'iki ukubaho kukica erega nyokuru Luciferi nuko akora mugabo ubuhoho yarihenze uwo kuri wacu yaratoranijwe nta kizomushikura mu biganza vy'Imana erega tanti jewe nisanze nganye mu bitaro nagiye ngo ubuho bwanje burarangiye kuru wewe narakubwiye uri munsi y'uburinzi Imana irahejeje kwereka abanyarusange ko ari wewe watoranijwe ngo uzotware zine we mafuza nawe uri kuzana ivyo bintu nukuru by'amatora hakwigina kuru ko yarokotse none wibaza ko yarokotse kubera iki uyu kuru naho yoca mu muriro ntiyosha naho yoca mu ruzi ntigomurengera sha je ndabikubariye je mafoza ibintu byo kuri izine je ngenda bivemwe ariko oya nukuri nudatwaye arabaho utekiga kusha oya nukuri je kwera oya erega siwe witoranije n'Imana yagutoranije oya kweje numva nosoko ntupime none mbere bantaye mu kiyaga ubu naho barampakije oya je no kwinumva ubwoba bw'iki kandi ukingiwe je no kuri ash ukingiwe niyo hejuru ushaka kuba nkayo nagakuru ushaka kuba nkayo na none uyo nawe ninde nawe yari mu bashaka kwitoza nitwenge ewe ma uyo na numwe yatumwe nenewe yanse kuja yakamegwa n'urufi nubazo ntawe nzi none hino newe yari yatumwe nande ma reka kungora wewe ivy'Imana ntavyo utahura Yona yari yatumwe n'Imana nkuko yatoranije kusha mama ti oya nta mama ti yari ngaho ntawe wewe utegerezwa kurangura ishaka ry'Imana nta kindi none gamafo ukura kubwiye ko atavyashaka ntiwomureka wewe nubona ko ugomba kumukwegera urupfu ibi bintu byakuru bizokorohaga yemwe mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mufatiye ku kiyago ca Big Jam na Rudagara mbega iyo nyifato ya Rudagara yo gufatira mugwara abo badasangiye umugwi muyivuze kwiki intererano z'uno munsi katuzihere kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo muri zone ya Ngoro yageze ati mfatiye ku kiyago ca Big Jam na Rudagara inyifato ya Rudagara yo gufatira mugwara abo badasangiye umugwi ni inyifato igayitse idashemeye na gato ati Rudagara hamwe n'abandi bameze nkawe barakwiye kuva ibuzimu bakaja ibuntu bakamenya ko umuntu akoze ikicanke kiriya kidaharugwa ku mugwi avamwo ahubwo bibazwa nyene kubikora ati gufatira mu kivunga rero biratuma haba abagwa mu mporero ndetse bigakwega inzankano zidahera mu kibano no mu miryango ati vyiza rero ingeso yo gufatira mu kivunga yotuzwa ikaranduranywa n'imizi
undi munywanyi yatwandikiye ni niyo saba Ezekiel avuka muri komine Kiremba mu ntara ya Butanyerera ku mutumba wa Kidasha yagize ati gufatira abandi mugwara abo mudasangiye umugwi ati ivyo biratuma haba ukwinubana no gushaka kubagirira nabi ati kuko bituma ubona ko ataco bamaze bakibagira ko umuntu asa n'uwundi kandi abantu ari bamagiriranire. Ini nazo Alexi nawe akavuka ku mutumba wa Kivoga muri zone Rorero muri komine Mwaro mu ntara ya Gitega yagize ati iyo ngendo ya Rudagara iyo gufatira abantu mu kivunga akabona ko bose ari babi ati siyo na gato ati iyo hari umuntu ari mu mugwi mudasangiye agaheza agakora ikosa ntucufata ko bose ari babi kubera ko ngo mudasangiye umugwi ati nakare mu Kirundi barayamaze ngo umuryango umwe akitukisha. Nkuru nziza Thierry nawe wo mu ntara ya Gitega muri komine Gishubi muri zone Mahonda yagize ati nyifato yo gufata ruswa abo mudasangiye umugwi canke ivyimviro nimbi cane ati kuko ituma habaho kugwa mu mporero ati kuko ucumenga ko ingwara iri ku ruhande rumwe hakabaho no kutabona amakosa ati ubundi bwo bisaba gukosora hari kosa hose naho hobaho ku mpande zose ati ubundi bwo nta mwongo buri sato ibidahizwe. Undi munywanyi yatwandikiye ni Akimana Diodone batazira papa Era asanzwe ari mu gihugu ca Somalia yagize ati ifatiye ku kiyago ca Big Jam na Rudagara inyifato ya Rudagara yo gufatira mu gwara abo badasangiye umugwi si nziza ati kuko iratuma bamwe n'abandi bumva ko bajya bo mu buruyo mugwi ataco bamaze ati mbere naho bica ataco vyoba bitwaye ati no mu kibana aho tubaye harabameze nka Rudagara usanga basuzugura cyane abandi mu kubafatira mu gwara kandi kenshi bivyara umubano mubi mu kibano. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri nkuru nziza Alexi aba ibujumbura muri komine Mugere muri quartier ya Gisyo yagize ati gufatira mu gwara canke mu kivunga bo mudasangiye umugwi ati kubganje n'inyifato mbi kandi cane ati kuko ikosa rikora umuntu ntirikora abantu ati kanatsinda n'ubutungane bukora ku muntu ntibukora ku mugwi ati vyakera ngo umuryango bumwe agatokesha umuryango ubu two birengera ahubwo umuntu agaharurwa ko ivyo yakoze ati iyo nyifato kandi irashobora gucanishamwe abantu bagashamirana bivuye kuri ivyo bihuha biba vyakwiraga ati gufatira mu gwara canke mu kivunga ati biraheza bikarenganya uyu canke uri yataco yagize ati umuntu rero yoheza karindira ubutungane bugakora na kare nibwo bujerwe gutohoza ibijanye n'ivyaha ati gutyo uwagiriwe n'icaha agahanwa kuko intahiba yamukubise mu gahanga ati gutyo akishura ivyo yakoze akorera abandi. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwati wasomera akabazo ku gice muheje gukurikirana akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Gakimana Igor mwoba mumaze kumvira umukoresha canke uwubakurira wese mugasigara muri icuza niyihe ngaruka yabashikiye. Ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Gakimana Igor mwoba mumaze kumvira umukoresha canke uwubakurira wese mugasigara muri icuza niyihe ngaruka yoba yarabashikiye. Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 103 eka nawe wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103 amadoze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko ca gice c'amajana 912 muri gwa rukurikirana kw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho mu ndwi zokurikira. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.